Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no shene yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nanone n'umwanya amakuru agezeko ariko aragarukako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri iri genekerezo rya 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026. Kaze mu yagezeko ariko aravugwa cane amakuru tuza kubabwira ku makuru ateye ubwoba kubiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri ano makuru turaza gushimikira ku vyatangajwe na bamwe mu banyepolitike bahunze igihugu. Muri ano makuru turaza kubabwira ku vyaje gushirwa ahabona na Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi umisi Pierre Nkurunziza, aho Frederic Bamvuginyumvira yaje avyunyura avuga yuko ibihangange muri CNDD FDD vyatanguye ari bitandatu, kuri ubu ngubu hakaba hasigaye igihangange kimwe, bimwe vyarapfunzwe na n'ubu birafunzwe, ibindi vyarishwe, hasigaye Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine ariko aragerwa amajanja. Muri ano makuru turaza kubabwira amakuru ateye ubwoba. Uwahoze muri CNDD FDD akaba yarahoze ari n'icegera c'umukuru w'igihugu umisi Pierre Nkurunziza yajeje gushira ahabona n'ubutumwa bukomeye cane ariko bunateye ubwoba, aho Ndayishimiye muri kino gihe agomba kwiyubara kuko umwanya n'umwanya nawe nyine ibara rirashobora kugwa. Turaza kubabwira ku bijanye n'ano makuru n'icuka kibi kibandanije kurangwa mu bihangange vya CNDD FDD n'intambara ikomeye cane Neva ariko ararwana na bamwe mu bafatanije kurongora igihugu. Muri ano makuru turagenda turabigarukako mu buryo bw'idonido. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ibijanye n'ibiriko birabera mu butungane bw'u Burundi. Hari umushikiranganji kuri ubu ngubu yakuwe, ariko kugira ngo akurwe hakaba harabayeho ibintu biteye ubwoba, harimwo iterabwoba yakorewe ndetse uwo mushikiranganji agahakwa no kwicwa ubwo imodoka yari arimwo yategwaga n'izindi modoka zibiri. Muri ano makuru turaza kubabwira uko vyagenze, tuze no kubabwira ukugene yoba yarahungiye kuri imwe mu mambasade y'ibindi bihugu zikorera ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe ubutegetsi bwa CNDD FDD bwagira ngo bumwice, vyanse aca akurwa. Uwo nta wundi nyine ni Artemo Katihabwa, umushikiranganji wasubiriwe na Alfred Ahingejeje, aho kuri ubu ngubu Alfred Ahingejeje yoba agiye gufata ivyakozwe na Artemo Katihabwa vyose akabihindura. Turaza kubabwira ukugene Artemo Katihabwa yoba yarazize yuko yagerageje gukora ku nyungu z'ibihangange harimwo na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye, aho Artemo Katihabwa kuri ubu ngubu ivyiwe nyine vyagiye bimera nabi, na n'ubu ngubu ngo akaba akiriko arakurikiranwa ngo yicwe. Muri ano makuru turaza kubabwira kuri vyinshi twajeje kumenya kuri iyo nkuru, ico bikoze bamwe n'abandi babona yuko ibintu biriko birabera mu gihugu c'u Burundi ari akamaramaza, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yama avuga yuko hari abozi ko bariko baramutegurira urupfu, aho yabwiye abarundi ko bagomba no gutegura undi ashobora kurongora Uburundi mu gihe nyine ataba akiriko mu matora yimirije, kuko ntazi nimba azageza icyo gihe akiriko. Hari amakuru menshi twajeje gukura amasoko yacu mu bicocoro vy'umugambwe CNDD FDD avuga intambara mu bihangange vya CNDD FDD. Ivyo vyose akaba ari vyo bibandanya gutera ubwoba bamwe n'abandi. Ibi vyose rero tukubwiye mu mfunyapfunyo n'ibindi tutakubwiye turaza kugenda turabigarukako mu buryo bw'idonido. Nimba utarafyonda kuri subscribe banza ufyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Mbere yuko tugaruka ku bariko barategurira Perezida Evariste Ndayishimiye urupfu ndetse n'igipfungo, reka tubanze tugaruke ku biriko birabera mu butungane bw'u Burundi. Ivyashikiye mushikiranganje Artemo Katihabwa yabogojwe
ndetse agahakwa no kwicwa. Kuri ubu ngubu akagerageza no guhunga ariko akagabishwa, maze duheze tugaruke ku kaga gakomeye cyane Neva nawe nyine yoba arimwo, aho ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi ari akamaramaza. Alfred Ayingejeje yoba agiye gufuta ivyakozwe na Artemo Katihabwa. Abashikiranganji babiri b'ubutungane mu kiringo c'amezi 6 gusa Artemo Katihabwa yatwaye kuva muri Myandagaro 2025 gushika muri Nzero 2026. Alfred Ayingejeje aramutswa ubushikiranganji kuva muri Nzero iheze. Ikibazo Alfred Ayingejeje afise ticoroshe. Yasubiriye umushikiranganji akundwa cane n'abanyagihugu mu mezi 5 gusa. Artemo Katihabwa yari yashoboye guha icizera abarundi ko agiye guhagarika ikibazo c'ubutungane burenganya abarundi. Hari ibinani vyari vyaratsimbataye mu butungane vyaravyishe cane cane abaprokirere bari barimonogoje mu kurya ibiturire, gupfunga abantu ubusa no kwanka kurekura abejejwe n'abacamanza canke abahejeje umunyororo. Artemo Katihabwa yaravyubahutse mu kanya gato arabibogoza. Bamwe mu bajenerali ba CNDD FDD n'abandi bakomeye batangura kugira ubwoba ko uyu mushikiranganje agiye guhungabanya inyungu zabo. Artemo Katihabwa ntawe yatinya na gatoya, n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu ntiyatinye kugerageza kumuvuguruza igihe amwatse ubuyobozi bukuru bwo gufatana mu nda bidaciye mu mategeko. Alfred Ayingejeje we yaje azwi nk'umunyabwoba ku buryo bizomugora kugarura icizere c'abanyagihugu. Inyifato yiwe ntihumuriza. Alfred Ayingejeje aherutse kwandikira abakozi bo mu bushikiranganji arongoye bamenyesha ko harimwo abo yabafashe bariko barakira ibiturire. Muri ubwo butumwa umushikiranganji yivugira ko yigize uwutababonye akongera agaca asaba imbabazi ngo nibamutunge bamubabarire ngo ntawe ariko aradomako urutoki. Ni inkuru nyine twari twanyujije kuri ino mboneshakure. Ingingo za mbere zifuta iza Artemo Katihabwa. Mu gihe Artemo Katihabwa yari yamenyekanye cane mu guhagarika mu mabanga abaprokirere batisunga amategeko, Alfred Ayingejeje we arashikiye guha amabanga bamwe mu bo Artemo Katihabwa yari yahagaritse, nk'uko ikinyamakuru Yaga Burundi giherutse kubimenyesha. Patrice Niyonzima yari yakuwe na Artemo Katihabwa mu mabanga ya procureur wa Bujumbura Rirare, yarungitswe na Alfred Ayingejeje gukorera muri Mwaro Jean Marie niho kubwayo yari yakuwe na Artemo Katihabwa mu mabanga ya procureur wa Muha, arungitswe na Alfred Ayingejeje yarungitswe na Alfred Ayingejeje gukorera muri Rumonge. Abo baprokirere igihe bakurwa abanyagihugu bariruhukije mbere kuri runo rubuga, no kuva nyine kuri no mboneshakure ni benshi batwandikiye bavuga ingene bahora barenganywa nabo bari bakuwe. Ikibazo gisigaye hano ni ico kumenya nimba Alfred Ayingejeje ari mu ntumbero yo gusubiza mu kazi abari barahagaritswe bose, nuko agiye gutera afuta ingingo zihambaye zose zafashwe n'umushikiranganje Artemo Katihabwa kuri ubu ngubu yakuwe mu mabanga. Amagorwa ya Artemo Katihabwa mu minsi yiwe ya nyuma k'umushikiranganje w'ubutungane arateye ubwoba. Tubutse yuko mwijambo President Ndayishimiye yavuze amaze gukura umushikiranganje Artemo Katihabwa, yagize ati erega burya hariho abashikiranganje bikura, hariho ababwirwa ngo vyaraheze bagira bakurwe bonyene bagaca bikura. Aho yavugaga ayo majambo Evariste Ndayishimiye yasa n'uwukekeza Artemo Katihabwa. Tubutse yuko n'ubundi muri Kigarama mwaka wa 2025 Artemo Katihabwa
yaragwanijwe bikomeye n'ibihangange aranaterwa ubwoba ko azokwicwa adahevye kubangamira inyungu zavyo. Mu mugambwe CNDD-FDD naho Artemo Katihabwa yaragirijwe ko yagenye abatwara amasentare n'amaparike ataco abajije umugambwe. Mu mpera y'umwaka Perezida Ndayishimiye yari yemeje ko agiye gufata ingingo zikomeye zo kurekura abahejeje umunyororo, abanyororo bejejwe, abageze mu zabukuru, abamaze imyaka myinshi bafunzwe ariko bataburana nk'uko Artemo Katihabwa yari yabiteguye. Mu ijambo riheza umwaka, Ndayishimiye wewe ntaco yabaye akivuga kijanye n'ubutungane, cari ikimenyetso ko atakiri kumwe n'umushikiranganji Artemo Katihabwa. Tubibutse ko kandi mu bushikiranganji naho Artemo Katihabwa yari aremerewe n'umunyamabanga yamaho Secrétaire Permanent Rosalie Ahishakiye avugwa ko ari mu bwoko ari umukobwa wa Angeline Ndayishimiye. Artemo Katihabwa vyoba vyaramunaniye kwihangana kugeza aho amubwirira mu nama ngo burya ni wewe batumye kunshunga. Artemo Katihabwa yoba yagiye gutahura ko ibintu vyakomeye igihe agize isanganya i Gitega. Amasoko yacu yatubwiye ko imodoka irerura umushikiranganji yisanze hagati y'imodoka zibiri, iy'imbere irahagarara giturumbuka, inyuma igonga imwe ireruye umushikiranganji. Imodoka zakoze ivyo bintu zivugwa ko zose zegukira intwazangabo zikomeye cane. Umushikiranganji Katihabwa yoba yatahuye ko ari gasopo ya nyuma ahawe n'ivyo bihangange. Ubundi Artemo Katihabwa yoba yaragerageje guhunga, kuko nari nababwiye mu ntango amasoko yacu avuga ko umushikiranganji Katihabwa yagiye mu buserukizi bw'igihugu ca Buraya i Bujumbura asaba viza yiwe y'umukenyezi n'abana biwe muri 2026. Umushikiranganji yoba yavuze ko ashaka kuja gufata akaruhuko i Buraya ari kumwe n'umuryango. Muri ambasade boba barakebwe maze barabaza mu biro vy'umukuru w'igihugu ko urwo rugendo ruzwi. Amasoko yacu avuga ko umushikiranganji Katihabwa yahawe viza wenyine, umuryango barawima. Ikurwa ry'umushikiranganji Artemo Katihabwa birumvikana ko ata misi ryari risigaje, abanyagihugu barababaye. None ubu naho hoba hagezeho gufuta za ngingo zari zatanguye kuzana icizere, aho kurwiza inyifato n'ingingo zongereza kutizerwa n'abanyagihugu. Umushikiranganji Alfreda Ngejeje arakwiye nyabuna gutunganya ikiganiro maze agatomorera abarundi intumbero afise zo kugarukira urwego rw'ubutungane mu Burundi rwari rugize igihe kinini cane rwarapfuye, rwari rutanguye kuzahurwa na Artemo Katihabwa. None kubera gukora ku nyungu z'ibihangange harimo n'iza Perezida Evariste Ndayishimiye, kuri ubu ngubu Artemo Katihabwa yahagaritswe mu mabanga. Reka tuve kuri iyo nkuru yariko iravugwa ku mushikiranganji w'ubutungane, yaba ari uriho ndetse n'uwavuye ko, tugaruke kuri ya makuru twari twababwiye ku bijanye n'ingene Ndayishimiye kuri ubu ngubu nawe nyine ageramiwe mu mabanga yiwe. Ibihangange biriko biramucura bufuni na buhoro, kandi biriko biramutega imyereka ko umwanya n'umwanya nawe nyine agomba kuva ku butegetsi bubi na bwiza. Bari batandatu none barimaraniye ubutumwa bwatanzwe na Frederic Bamvuginyumvira ku munsi w'Imana uheze, ari ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026. Mu kiganiro ca RPA yagize ati ubumuga bwabo ni ubumuga bw'abasuma. Abasuma iyo bibira hamwe hageze ko baza kugabura ntibumvikana, haza baricana
ndaguhe akarorero, hariho abantu 6 bahora bagenda kuganira muri Afrika y'Epfo baserukira CNDD FDD. Uwa mbere yari Hussein Rajab, uwa kabiri yari Petero Nkurunziza, uwa gatatu ni Simoni Nyandwi, uwa kane ni Adolphe Nshimirimana, uwa gatanu ni Alain Guillaume Bunyoni, uwa gatandatu ni Evariste Ndayishimiye. Hasigaye bande muri abo koko? Abo bantu bamaze gupfa nibo biciranyemwo, nta muntu wo hanze ya CNDD FDD yishe n'umwe muri abo. nibo biyiciranira. Ico ni ikiranga abasuma baricana iyo hageze ko bagabura. Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu, yarajejwe n'ayandi mabanga atari make mu Burundi. Mwese abakuzeho baramuzi. Ku batazi amateka y'abo bantu 6 reka tubanyuriremo muri gatoya. Wa mbere yari Hussein Rajab, nk'uko nabikubwiye, yari umukuru wa CNDD FDD igihe abogozwa muri Ruhumu mu mwaka wa 2007, aca afungwa muri Ndamukiza uwo mwaka. Muri Ntwarante 2015 yaratorotse ibohero rikuru rya Mpimba. Kuva muri 2019 nta gakuru kiwe, hari ibihuha bivuga ko yiciyiwe muri Tanzania. Nta muco wavyo uriho, bivugwa yuko ari ikinyoma gikomeye cane ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo bwaba bwaragiye burakwiragiza kugira ngo abarundi bumve ko Hussein Rajab atakiriho. Ica kabiri, Petero Nkurunziza yari umukuru w'igihugu, yapfuye mu buryo butunguranye ku wa 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2020 mu bitaro i Karusi. Leta yavuze ko umutima wiwe wahagaze giturumbuka. Mu rubanza rwiwe, General Bunyoni yavuze ko yarondeye umupfumu wo mu Ruyigi yoba afise amakuru y'ingene Nkurunziza yicishijwe ishano. Wa gatatu ni Simoni Nyandwi, yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, yishwe muri Ntwarante mu mwaka wa 2005 hakoreshejwe isomo. Wa kane ni Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, yagandaguwe arashwe ku wa 2 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2015, yakora mu biro vya Perezida Nkurunziza inyuma y'imyaka yamaze atwara iperereza. Urupfu rwiwe rurimwo igifungo cinshi. Wa gatanu ni General Bunyoni, yahagaritswe muri Ndamukiza mwaka wa 2023 nyuma yo kubogozwa mu bushikiranganje bwa mbere. Yaciriwe gupfunga ubuzima bwose mu rubanza rudasobanutse, arapfunzwe. Wa gatandatu ni Evariste Ndayishimiye, ni umukuru w'igihugu kuva muri Ruheshi umwaka wa 2020 gushika n'ubu ngubu aracarongoye igihugu. Kiringo ciwe kirahera muri 2027 ubwo azaba agiye kuba andi matora yo gutegura ugiye gusubira kurongora igihugu c'u Burundi. Ariko nanone muri kino gihe ntago vyoroshe na gatoya. Ndayishimiye arageramiwe, arashobora kwicwa canke agafatwa agapfungwa kubw'amasoko mu bihangange vya CNDD FDD. ngo Ndayishimiye nta kindi azira nawe nyine ngo yagerageje gukora ku bihangange vya bamwe ku nyungu za bamwe mu bihangange vya CNDD FDD, harimwo nuko nyine yoba atagendera mu makanda y'umusi Pierre Nkurunziza. Abo bahanganye bo ni benshi. Reveriyano Ndikuriyo niwe asigaye akuriye abo bose. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye nawe arageramiwe, ico bikoze nawe ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo agire uko yakitanga. Abo ngabo bariko barashaka kumukura ku butegetsi. Ni intambara ikomeye cane iri muri CNDD FDD, kuko amasoko yacu y'ibanga abandanya kubivuga ko umwanya n'umwanya mu Burundi haba ikintu kidasanzwe. Akaba ari ngaho duciye dusozera, yarageze ko hekaragaruka ko cane irya nino. Mbibutsa yuko amakuru yacu ari akagaruka. Nimba utarafyonda kuri sabone, fyonda ko kugira ngo uzure abana natwe. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.